amazina ababyeyi banyitse nitwa Oziane Habonimana nishana nawe umve uyu munsi ndose mu mazina uzimba ko twitira nawe Ozi square Ozi au carré mane yarabanye nanjye mu bintu byose nakiyemo c'est vrai ubyimviriye wikompaye mu Burundi no muri Canada kuko ari homba wumva umenga ego biraryoshe kuba uri kumwe n'abavyeyi bawe uri kumwe n'umuvukana uri kumwe nyine na proche ta famille je veux dire mugabo urumva jewe carrément famille yanje c'est ngaha urumva sa famille mugabo wenyene ndiretse umugabo wenyene nje n'umutima ciye bugufi je kubirenge jawe je nk'umwigishwa nawe unyigishe je ngundongore mwami kumenya kuri Mana data kumenya ko nisanzi wawe kumenya kunyituwa uri Mana yanje nyishimira kumenya ko nisikira kumenya ko nzi uwo wiguze kumenya ko nakiriwe mu gikirizo cyawe Montreal, Ottawa, or Edmonton. It's about reconnecting with the heart, with our roots, and with each other. This year, the stories, the memories, and the laughs will be even bigger. The children of Burundi are coming home together. And this time, we're doing it like never before. Bonjour, bon après-midi, mwiriwe cyane mwaramutse nezere ko muguwe neza mwebwe n'imiryango yanyu uyu munsi ndasubiye kugaruka kandi ko Imana ntije amagara kantiza amajambo kenshi ngamufite amajambo nkaba narose kandi n'umutumire nibakwe cyane dutegwa turasaba abatumire nitwozira ko abantu batanzi cyane ku bakunzi bacu bashasha kare mu muryango wacu akunda Seven Vibes niba utarafite subscribe please ntacu bigutwara ifyonde ube umwe mu bagize umuryango wacu munini n'abakunzi bacu bari ku isi yose uyu munsi basuye kwakira kandi umutumire umunyekanada umubanyi wanje muri Canada ko naje mba muri Canada mwisanze nemba mu Burundi no muri Canada umubanyi wanje muri Canada niwe nakiriye uno munsi abenshi mwarabonye live session yiwe ndazi benshi mwaramwiyumvira ikibazo vyinshi mbati umukobwa nuwa hehe umugore nuwa hehe aririmba guki twashaka kumumenya navuga ati reka nze ndamutumire kugira ngo tumumenye deja hajya ntaba yivuze avuga ngo je ngo nari nta kuririmba ngana gutya ngo ndirimba ngaha byagenze uku alors usanga hariho udukesi tw'abantu basigana mu mutwe ngo badafite batadufitiye nyinshi ko nagize Imana rero kaba ari ngaha uyu mwanya wacu reka ndamwakire atwigire kugira ngo abashashe kumenya ashaka rero ndagwikaze urakora cyane umenze neza yego naho nisawa umusakunzi wacu wibwi abakumvise uko aririmba yego ubagira bakomeye yego jewe amazina ababyeyi banyitse nitwa Oziane Habonimana nishana nawe umve uyu munsi ndose mu mazina uzimba ko twitira nawe Ozi square Ozi au carré our twins
Hi twin. Hi. How are you? I'm good. Yourself? Abazane bose ahantu muzi kwandika muri commentaire barakoze ngo ni benshi abantu twora koze tutira ngo kuri akoze ni benshi cyane gose mugabo bwando nko muri twese yani ndibaje vraiment ndako hari umuhungu dutwitira umuhungu twakoranye neka umuhungu twose yani nese abahungu twose yani barahari rero akiyumva azikiyumva andike muri commentaire muramukije ndahamagara uzi sangira ndahamagara uzi yani ndahamagara gute bon ushaka cyose vraiment kubera yuko hari abantu banzi kuri Ozana hari abantu banzi kuri Ozana la plupart des personnes ubonye banzi kuri Ozana okay yego naje byabizi ni Ozana ibyo bintu bwira umuntu witwa Ozana Ozana gacha gufata Ozana Ozana ni bwa Ozana kubera ko benshi baguma banyita Ozana cyangwa se bakora kwita Ozana kuko cyangwa bakora kwita gojo jaramagara cyangwa mama wanje yitwa mama yitwa Joseline ubwo jaramagara gojo tabwati John mama wanje just nitwa Jo numbire umeze neza ndavuga arano abantu bagira ozi gukenye ndaguhamagara ozi mafegarizeho abamagara abamuzi hamagara Ozana ngo ndavuga ozi yego nakira ndakumva mvamena igihe cyose umuntu tumira umuntu unamuhamagara ozi Basoni mama tumiwe anyways abantu bibwira tugarukira ku izina gusa nige icarigira my journey tugire uwa hehe mva muri Canada muri Ottawa Orawa okay yego uri marié yego ndi marié ndi mama w'umwana umwe hama nkaba ndi n'umuririmbyi nkaba ndi mu mugwi witwa The Change Music nkaba nkunda Imana akaba ari gituma ndi ngaha uje tuvuge Imana cyangwa turirimbe byose turabikora kimwe muri byose why not okay kuririmba ni hobby yawe abantu baririmba urenze uza kugira live session uko kuririmba bari hobby abari ibintu ukora ubyutse uryamye utambuka usinziriye ingabire gushika abantu bari Orawa hi meze neza turabasuhuje natwa gukumbuye waje ryari début décembre 2024 donc maze 5 mois mu Burundi ibaje bimeze gute waheruka ino ryari muri 2017 ugenda uva kuvugana ntibwagaruke waruhakomboye cyari bimeze gute bimeze neza cyane before yuko uza imyaka yose imyaka 6 imyaka 7 warumerewe gute before yuko ugaruka mu Burundi yewe biba biri muri ndabakumbuye nzohava nkayagisa gute ninababona nzabasanga Burundi bimeze gute ko nahasize hameze niko nzahasanga bimeze gute ubu nyine ufise udukesana twinshi nyene utazi ibintu byawe bimeze wagiye hanze uhejeje biga cyangwa wagiye kwiga ngiye kwiga ushaka amahera cyari yanyine yego mwagiye muja no yansanze après ya 2 ans mwari mufise umugambi wo kuzokwega Canada mwese sabe coincidence yego ubumva bwa byacu bikubera umugisha kora muri Canada umugabo wamara yuko twigeze dusanisha gutoya nibiri mu bintu byatumye ngira ngo uteba kugaruka tazi utaca byatumye umenyera kugaruka kutamuhira oya twagize mariage kandi urumva ubyaye muri Canada ntibufite konje n'ibintu nasomba mwapofise ijya konje yasimwo no ndafite umwanya munini yawe why kubera yuko muri Canada normalement hari abafata inane ababaha inane ya konje ya maternité cyangwa afata 18 mois ya konje ya maternité uhaga umuhemba wazi kuvyumva wazi wait nari mu bantu bazi ko abantu bavyariye Buraya baba barushe kwangwa atabakozi uja ku kazi no mu bebe je sais pas bla bla barabaha konje yo 18 mois uri kurana hemba yego ega si vyagusa uzi baba barayakate mu mushahara wawe si leta yatugabira oya abagenda bakata ku mushahara bagende barayakata kuko kamwe bavuga bati antwa amahera baduha baradukatamo mu mataxi yacu c'est pas ko bayatugabira uko nyene cyangwa antwa barafise ukuntu bagenda barakora baraciye ubwenge ntibapfa kuyaduha uko nyene bimaze gute rero kumuba
d'abord on se tubwire experience yo kuba dukuvuga ngo abantu bavyariye ngo buraya mugabo hariho umuntu ushanga ashobora kuvyarira buraya bimeze gute kuvyarira mu mahanga sinzi natwe umwana wa mbere mugabo amatumanya y'abantu bavyariye ino twe turerera ngaha ukuntu tuvyara mu bitaro twadusaba abakozi dusaba dufite umuryango uri hafi we vyari bimeze gute yo hanze nagize experience navuga ko yari nziza vraiment sinavuga ngo nagize experience yava Imana yarabanye nanjye mu bintu byose naciyemo c'est vrai ubyiyumviriye wikompaye mu Burundi no muri Canada kuko yari homba wumva umenga ego biraryoshe kuba uri kumwe n'abavyeyi bawe uri kumwe n'umuvukana uri kumwe nyine na tes proches ta famille je veux dire mugabo urumva jewe carrément famille yanje c'est ngaha urumva ko famille umugabo wenyene ndiretse umugabo wenyene n'aba les familles bon famille mugabo atari maman avec les tantes les oncles les cousines turi kumwe hariya mugabo novuga ko nabigiyemo ndi préparé mentalement kandi yose kubera yuko nari nzi ko nzocanza donc byabaye cyane heavy kuri jewe ko navuga nti anyways dans 3 mois ndagenda umwana afite 3 mois naje umwana afite 3 mois donc navuga nti mbo wafite gahope singira deprime singira ngire depression kubera yuko batari ngaha cyangwa iki anyways ndabiti ko nzanyenda tubwire rero ngene byari bimeze utashe warakuze warabaye umugore warabaye umumama ko waraguhera kuri agakobwa hewe ni shock ku bavyeyi hewe kubera yuko wumva umenga d'abord twara misinze mariage ati nibishika biza mu mutwe ko nyine yuko unye tu es la femme de quelqu'un en plus tu es la maman de quelqu'un abari shock ngende birafata umwanya kubyakira birafata umwanya kugira ngo kubirealiza kubera yuko kuvyumva yarize mariage ubunye sikari kumwe n'umugabo n'umwana n'iki uba kubibona kona yuko ntatashe muhira nkubu baraje kundamusaba gacha bataha bakavuga ati donc tujaje deje nacyo ndabona umvumenga baba bagukumbuye abari imyaka myinshi quand même kubwa nyene bize biraza avec le temps umvaho n'amaze umwanya munini birakikinga abavyeyi bimeze gute kuri wewe iyi ni kote y'abavyeyi nabo muvukangira kuri jewe narabona batashe mvumenga yo tutanye basi kuko nta bitsamba kwimvira inkuru zigaje kubera muhira za nkuru zo mwijoro kavuga ati oh mon dieu gute tikumbuye mugabo nawe ndameze 5 ivyo byose quand même ubu narabiro waragerageza kugira catch up n'abana famille yego bakamanya nabo ubundi asinze hameze gute Dusamaze 5 mois harabamara 2 semaines ukwezi bagize 2 mois wahamaze 5 mois hameze gute nubwo wacari ngaho bon yaragiye uzigana n'umwana urisi kuzosubirayo ndoreka kubera ikiyo ndogenda nyene woze usanga naragiye mbese umuryango uraryoshe famille iraryoshe iraryoshe mugabo nyene urumva naho tudamuta bimeze gute basanze hameze gute musinze harahindutse abantu bameze gute igitoro cagiye gawe afere igitoro ntanwa atayize uyu nkuru abantu bose kwisi barayize afere igitoro cacu iyo tuyireke ibindi shaje novuga yuko uretse ko remarqué yuko experience umuntu agira aje afite umwana na experience umuntu agira adafite umwana mbona umenga biri un peu différent kubera yuko ufite umwana sivyo ndi gumuco gutembera sivyo abantu baba bari plus kafite kuramutsa wewe donc ivyo wonya d'abord birakwevita kuguma usohoka ku bantu badakunda gusohoka kandi quand même jewe ivyo savyo cyane bahozi bose ivyo quand même birakwevita kuguma usohoka usanga quand même abantu bari serviable ari cyo ko bagufasha bagufasha donc nous voulons que ça me vite cyane kuko ndi mu circulation niki dipose ndi ngaho n'umwana wanje nous voulons vraiment en tout cas sindi déçu cyo kimwe peut-être n'umuntu ba yaje wenyene baba nsanga bari we bonyene vuba nta bariko ari equipa umwana ukwa ugasanga ari mu bintu byinshi ariko ndende ibintu byinshi kagenda ahantu kenshi bagashanga kumarika yuko ntafise nyene haza kuhashika abantu ntafise nyene uribona Nivumenga nibo bagira du stress twinshi cyane gose gusumba uri muhira witekaniye n'umwana wawe ni waje mu ndugu cyo gutekana cyo kuba mu nzu ako bawoza no turaruhisha aho kuravuye muri Canada uraje mu Burundi andi baje kujya show nawe uje kuma mu nzu ninde yavuze ko kuguma mu nzu atari kujya show
ariko biyavana n'ibiryohera umuntu wese yarateye ngo je nagiye Dubai hama anjour niho nicaye ndyamye nari umusosi ndyamye ndavuga uzuri suri kuri normal mu mutwe wa uri Dubai uraryamye ntiwatembera n'umusi n'umwe abandi baba bamaze kumara igisagara ko baragitembera nawe uraryamye urasinziriye kandi wumva biguha amahoro yego nkumva nyene ibyo nshaka ukumva gusohoka bijya gufata effort nyinshi yego wumva uri bizarre ntumeze nk'abandi bantu like kuri kumva ugeze no kuburi muri chambre d'hôtel kandi ariko kuburi hanze bagiye gutembera mugena aho ugenda hanze naho byari kukudraininga byari kukuruhisha gusomba yeah of course kumbure wahisemo neza cyo baramuhisha abantu benshi barantwara energy anyways hariho ikibazo ngenda kubaze abantu benshi baprefera kuvyarira hanze bakaririra abana babo hanze ni nabakiya bafata decision kuvuga ati nzazana umwana wanje mu Burundi bavuga ati mu Burundi ibike nyine bavuga tubona nonsense nta security nta bitaro kumuvuza bigoye ashaka kugira ibicafu ashaka kugira ibiki and tour hari bisurira hari biki ubunyegeri hari imibu mugabo we tudeside kuzana umwana wa 3 mois amadijumwe afise 8 mois agira kuri mu Burundi azaba ajyanye mezere mu Burundi akarajya tubara amasege wowe I mean est-ce que waravyumviriye nta bantu babikubwiye kugira ati utwo mwana wawe hari anye hameze gutya anye et pourquoi après tout ça wafashe decision ati ndagiye ndamutse mu Burundi nibyo numva shaka ko tugumana mu Burundi amezi yose bon jewe nivyo numva ko biri right kuri jewe nivyo numva yuko ari decision nziza kuri jewe Jason narabisengeye kandi usintabura amajambo abantu bakugira hameze gutya na gutya na gutya kandi rero nasanze umenga abantu batari mu Burundi no bafite ubwoba cyane bisumba turuhisha n'abantu bambaza ngo ningo muhameze gutya gatumva yumva baruzo bukoze ariko mimi nabonye ko umuntu yari karabaza ngo mu Burundi hameze gutya aca muha nimero ya president ngo kiramuba yaramushoboye yaba hameze simba nkora simba ntonda ku kazi mu nkore ngo ntahe abana no bakiza ku ishuri ndafite ko nkija ku kazi no kuhameze neza mugo abantu bari hanze bafite ubwo kutusha bwo mwongira mu muzitwe ibintu tutazi niko nyine urumva bari kumviriza amakuru baba bari kubumviriza kandi urumva amakuru acaka ibintu byinshi donc ari byumviriza utitira bibamo ntimenya ngo hameze gute mugabo poko vini hala festival bambagije numva umenga umuvyeyi aramenye ikintu kiri cyiza ku mwana wowe mu gihe wumva yuko urakora bije guhaye amahoro nabikoze nimba nayo numva ati oya reka sinoguma ngaha muri Canada reka ngende hari hanya mu Burundi ntahe kukiye ngo singana gutahanya kandi osiyo numva ntameze neza ariko usubira inyuma kuko ndashaka gusubira inyuma umwanya wose so navuga nti ositoje nzo kumva ndamahoro ni bonso nzonze ngaha numvise mu mutima ntameze neza ndafata ka ira ya hari ikibazo bwana wamaze kugira gahanye wowe ubona kitashobora guterwa umutima nyine mu Burundi nacaragira abantu n'umuntu cy'Imana nta kibazo natuma aragira nta cyo kugaragurika nta kiraba afungura neza n'umubona pete gose n'ubuntu bw'Imana Imana kuko kome mpari abashika ngaha bakagwara ozi abashika ngaha bakagwara bakagira ibibazo bitandukanye ko yabaguye nabi cyane nyine bakagwara nyine kugwara malaria ibindi bintu kuba bari mu Burundi bari hagwara kuca babidramatize ngo bari muri Canada hari ingwara no muri Canada yo gwara saba parce que waje ngango ntucu gwara no no muri Canada yo gwara nta namwe mwana to gwara abaza kutubira nabi gihugu David anyways tuze kuri Ozi rero utwibwire tugaje gaturika yavuze ko muri rindo nkuririmba ubunye ego watanga kuririmba ryari nigeramye kusimpane kuririmba parce que hari abantu baririmba cyangwa bakuze baririmba mugabo bakaza kudekuva ko tafise impano yo kuririmba nka twege nk'aba bamaze gukura ivyo wanje birenda bihe uwo nigeramye kusimpane kuririmba cyangwa kuririmba ryari je ntange kuririmba afite 8 ans kuririmba bigaze mu Sunday school cyangwa natange kuririmba mu Sunday school afite 8 ans mugabo avant yuko ntangura kuja kuririmba umva naragenda mu misa bisanzwe mugabo nkaguma ndabana baririmba ona ndugu mubara umenga baratesa yo mvumenga nanje ibintu bikora kandi ukashusanga ari muri korale hari umuntu akora speaker wa ndugu muraba ngira nahava imbere agiye kwicara akaguma umukurikira gucyanya ndakinifumira kujya mu nzira hama umunsi umwe ndabivuga muhira je ntuka muri korale kwiyakisha amagenda kwiyakisha ntabwo kuririmba se bita ndibuka yuko umunsi atanga kuririmba n'uvumenga nakoze ibintu za mbere bihambaye mu buzima achievement ego bravo
atari numva ndyohewe cyane hamba ntangura kuririmba mfite imyaka yego gushika quand même naragize nuvuga ko nagize pause muri mfite 8 ans niho natangiye kuririmba nyene muri chorale umugabo nkigije nka 12 ans naciye mpagarika nsubira kuririmba mfite nka 16 ans 17 ans wabihevye kubera yuko nasengera muri Sunday school ico gihe numva nk'iki muri Sunday school ça veut dire urafise ukuntu ugiye muri secondaire umenga wakuze ukiye muri Sunday school kuko cyangwa abantu bakuze rero nkaca nitegereza nkaraba cyo kuririmba nawe mu misi y'abantu bakuze nawe yanga kubera numva umenga ni biteba gose misi y'abantu bakuze numva umenga imara amazame cyane Sunday school mara ariko ijya passion kuririmba intigeze itakara muri oya ntigeze itakara narayigumanye muga nkumva reka medayindiriye gatoya hama urumva tasaba kubikopana kandi mfite nka niga 11e umva nahuye n'abagenzi baririmba cyangwa kuko cyaririmba nyine umenga bariko baravyira ibintu muri wewe yego tasaba kuririmba gutyo bone usanze ufite ijwi ryiza cyangwa wagiye kuri travail umaze gukura cyangwa warari kuraye nari travail le fait yuko uba ufite ingabire yo kuririmba ntibicyo sigura ngo uririmba neza urashaka gukunda ikintu ukavuga uti ifo ko ndagitavaye ni nkuko wowe ukunda gukamera urabikunda mugabo ntuco vyikubizi oya ifo gufata amakuru ifo kugira ngo ubikore neza ifo kubikorera nyene ukavyiga ugakora amatavaye nyene benshi atwa narayakoze kuko sinavyitse ndirimba neza uri nkanye mu Burundi ego natangiye mu Burundi hama ngiye no muri Canada ndagenda kuko kamana nagiye nkiri mutoya yego ndashaka tugusabe rero turi imbere gatoya before yuko tubandanye kumingira yose shaje mu ndirimbo nyinshi no kugora ko ushaka ndirimbo ya uciye nayo ndakubwira uririmba indirimbo yari yose it's okay lakini ngiye kubona nivyo yo musanze ari indirimbo nk'ibihumbi 5 umva nk'umuntu ambwiye ngo nayo ndirimbo imwe intambara gospel canke secular no gospel okay chini yake the story I tell ya Naomi nizokoma pale ndio sakura mafahori kama umugabo arayizi melody ndi please ahofa yawe ntacu yaho ndamukoro performance nzayi okay urabi wawe okay ririmba rero ushaka zanda ziragoye indirimbo zigoye mu gutwara kandi indirimbo yarinje imwe muri indirimbo yarinje muri live session yara prezida okay urandekera urandekera mu byo uvuga mu byo ukora mwami we urandekera oh yeah urandekera mu byo uvuga mu byo ukora Yesu nanje ndawe nagushaka kuba nzi kuririmba ndabibandanye murabivye kubera wabikoze aho nyene wabivye kubera kandi barambwiye ko aririmbanye n'abantu bakomakobe jarayigize kuririmba vere ndabihera uyenza kuba ndabibona bibandanye nawe wagiye mu bintu harisha uririmba neza cyane urakoze wavuze ko uri muri group y'abaririmbyi yitwa gute the change music why the change music why mwatugeze the change bisigura ni nk'ihinduka iryo zina ryaje nka umaze ko na ozi uramaze guhura n'umuntu akubwira ati je indirimbo z'abarundi sindazumviriza ati nta kintu kirimo kandi nta kintu kirimo
mu maparole umugabo ukungene ziririmbwa ati ni bya bindi nyene ati wumva indirimbo yaririmbye muri 2001 n'iyindi iriko yaririmbwa muri 2024 canke 2024 umenga ni bya bindi nyene nta change rimwe ati en tout cas ntuzishira kuri ntuzenya y'abanyamerika canke y'aba Niger canke y'abaki sinzi kurabona abantu bavuga wanje mbwana aba haters abantu bavuga ko n'aba haters kubera ko sivyo bon ntushobora kumbwira ko style ya Victoria Steam yari hari muri 2004 ntushobora kumbwira ko style ya Redemption Voice ariyo ya 2019 oya bari improvinga bien sûr yeah umugabo hari abantu basi bakubwira bati twari ari abantu bavuga ati batemera ibintu by'iwabo tukuru c'est vrai yeah jera gise komanda bibona hari abantu baba bari kurumviriza indirimbo muri sensia fata nk'umuririmbyi par exemple abaririmbyi n'abaririmbyi bakeyi zo kumva ariko bavuga ati njyana igire ku muririmbyi yo ngaha mu Burundi ni bakeyi ni kubera iki wowe umbwira ko ari kubera iki wibaza ko ari kubera iki nibaza ko ari ibikorwa bike ni ibikorwa bike kugira ngo n'uwundi wahandi ashobore kuvuga ati ngo bagira bamwigira ko nuko afite ibikorwa byinshi kandi n'umuziki wawe ushobora kuba warateye imbere rwose ku buryo abantu bose bafata nka reference voilà zino twumva umuziki wacari hasi abafite acari bake imiziki iracari mike kugira ngo umuntu agere kuri level yuko aba reference barahari abafite reference ngo ni bake genre abantu bashobora kuzi ndashobora kuba travailler naka biba kiragoye kandi kenshi uravye nk'abarinzi usanga baratangiye kuririmba kera ugashira abana bon fata nk'umuririmbyi yatangiye kuririmba nko muri 2000 tuvuge gushika n'ubu unya akaba akiririmba nabo nyine usanga ari gake y'umuririmbyi avuga ati pano mujye mu ndamwigira ko ngenda mwumvirize ati nje gutravaya ku ndirimbo ziwe ni wanye sirani wagira iki numva umenga ni bike cyane rero kuvuga le mot de change numva umenga reka tuzane impinduka basi umuntu ashobora kuririmba indirimbo y'ikirundi ayishiremo ubundi buhinga hanyuma umuntu ashaka kwitravayira ko tuvuge the change music eske muriyemera murarengeje tugize iki muriyemera donc c'est pas kwiyemera the idea aho kugira ngo ushobore gukora umuziki uri kuri standard yandi vuga ati nawe bashaka kugira travail ndashaka kumva the change music nkashaka gusanga ku ndirimbo zabo ufite indirimbo zingahe twetwiyankiye ufite indirimbo zibiri mwatangiye kuririmba ryari le groupe yatangiye muri 2017 mumaze 7 ans barangara batubwire umwe tubwire ati uyu nyari fort muri iki uyu nyari fort muri iki hariho jewe hariho witwa Annie Carole hariho n'uwitwa Bibi yego bon uvuze ngo umwe wese ari fort mu je dirais yuko Annie ari fort mu kuririmba amanota yo hejuru cyane niwe muntu uzamusanga ngaha bwanze hama Billy ari fort mu majwi niwe muntu vraiment afite oreille musicale iri hejuru kandi araziva mu muziki hama cyo abarimbora kwivuga nibo bazovuga bazavuga muri commentaire ya mwahujwe no gukunda umuziki mwahujwe no ko mwari musanga muri abagenzi hanyuma ikindi naco eske iyo objectif yanyu nindi yayizanye hama pendant izi 7 ans niba twumfata ibibazo byose nzi kuza gushaka kubyishura pendant izi 7 ans murabona ko mumaze murabona ko muri bonne voie ya objectif yanyu iyo ndetse yanyuma mbakora n'ifeye ke yanyuma ke mbere yari gute mwahujwe n'iki n'abagenzi twahujwe no gukunda umuziki twembi usanga nyine nakarakunda umuziki twokorana kandi ukabona ko uwo muntu afite ishaka mu kuririmba kuko hari umuntu ashobora kuba akunda kuririmba muga akavuga ati bon jewe ibi nzi birankiye sinkeneye kushika kure nimba nshobora kuririmba muri game yo muri iki umuntu akanshiriramwo nkaririmba ibyo birakwiye ugasanga umuntu afise ishaka ryinshi ryo kuririmba donc twe twahuje n'uko ukuntu uvuga uti ega ibyo nzi ndabizi umugabo ndifuza kuvuga iyo nyota ndayifise kandi icyo byonsaba byose sacrifice yose byonsaba nayikora nuko nitwe twahuje
nabo turi kumwe yego hama na deuxième question était objectif yanyu ninde yayizanye hama eske mubona muri mu nzira nziza yo kudahaza gushaka gukora ama objectif yanyu je dirais yuko turi mu nzira nziza gushika kuri objectif yacu kubera yuko on essaie gushiramwo ubuhinga mu ndirimbo naho twaririmba indirimbo y'ikirundi canke iki en tout cas imana yaduhaye ingabirano yo kumenya kuririmba kumenya ibintu gushiramwo ni nk'uko umuntu we waziye kubwira twese turazi nyine bateka ibiharage ngaha mu Burundi gushiye kubitamwo amazi ugakubitamwo amamesa ukabikaranga n'iki mugabo hari umuntu ushaka kubiha ubona ukajya ibiharuka ukavuga ati quand même nayo imaze ukwezi kose nk'ibiharage mbwa ibiharage birarenze quand même biba twaba yashizemo iki abashizemo gatushi kiwe abashizemo akarungo tutamenyereye kumva cyangwa je sais pas je dirais ko ari nka kujyana ukumvira indirimbo y'ikirundi tuvuge ko imwe nk'indirimbo yanjye umuririmbyi yizo nka Apollinaire yego turamenyereye imwe tuyiririmba mbwo ugasanga umuntu arayiririmba ugasanga kwikunda gushasha ugasanga kumva umenga iyi dasi naryoshe mukora indirimbo zanyu cyangwa muraririmba indirimbo z'abandi bantu turirimba indirimbo z'abandi bantu yego atwa kuri page yacu tuba twuvuye ama cover menshi twagize abandi bantu yego nubwo ni gushiramo uburyohe nyene mu ndirimbo zisanzwe zihari okay mwagize group atari juste group vuga ngo wagira mukora muziki muje muri studio cyangwa mugatitwa tugira n'ama cover yego muri Bob mariage turirimba yego en tout cas c'était pas juste ça mon objectif mais kabo aussi harimo na kuja kuvuga ubutumwa mu kuririmba kuja gufasha abantu bariko barakora ibiteramo kuririmba mu mariage kuririmba mu yandi ma evenement igice cyo turabikora cyane atwa ahantu hose dushobora gushika kugira tuvuge Yesu mu kuririmba kwacu turazaye ese biraborohera gukorera mu gihugu kitari cyo wanyu muri komite kugira ngo utayishaka kutari nk'abarundi benshi biroroshye cyane biragoye bon moi je dirais ko vie turimo muri Ottawa hari abarundi benshi cyane vraiment en tout cas sinovuga ngo ntiwisanta comme si umenga uri mu kindi gihugu kitari nk'abarundi benshi cyane urashaka kuja muri business ugahura n'umurundi ugahora uja muri isoko bon kandi ugiye mu isoko ugahurira n'abarundi ugiye mu isengero nturi umurundi muhurirayo donc umenga ni ahantu uguma ubona abarundi ntibishaka kumenga wewe wenyene uri umurundi wenyene ya biroshe gutorana n'abarundi hama kuko gukorera mu gihugu kitari cy'iwanyu cyo sivana n'ishaka hose no mu gihugu kiri cy'iwanyu urashobora kunanira gukorera kandi ari cy'iwanyu donc ni ukumenga c'est plus ishaka icyo ushaka hama bashaka kubishikako yego hama ugakora ibijyanye nabyo alors ikibazo nagize uri kubavuga ni kubera iki igihe nakubwira uri mutari mu ndirimbo y'iwanyu wari mu ndirimbo ya Lopez niyo ndirimbo yanjye mu afanikiye niyumvira numva ashaka kumva ubwo buryohe numva ashaka kumva iyo perfection iri muri The Chant Music numva umenga byo kugora kuyumva tudakwiye tutari kumwe twese kumva ngaha ndije jenyene mugabo non plus nicyo yibaza ngo ni ibintu by'isiga bwenge ni nk'uko unya hariho ubwiza Imana ishaka ku bantu ugasanga baririmbye abantu barabaye impressionnés yamuririmbye gute nk'ubu par exemple je ndashaka kuririmbira nk'uko ndashaka kuririmbira ukumva umenga there is something about this voice cyane ijwi hari ikindi kintu kiri particulier gifite c'est pas comme naririmbye nka je ne sais pas qui c'est pas que naririmbye nk'umuhangange mugabo hariho nyene hariho akantu nyene Imana ishira ku muntu ugasanga aririmbye birashika ku mutima w'umuntu birakora ku muntu biragifite ikintu bihiringa mu muntu c'est ça okay Nibatwa abarundi benshi bariko barumva umenga ko bamva ijya mbere surtout nk'abataba muri Canada barumva umengo ni abo bantu baririmba hehe imyaka ni myinshi mbega tutari tubazi mugerageje kuraba mwebwe imyo myaka indwi mumazi eske mubona mumaze gushika kuri objectif cyangwa amin abantu batwamenya cyangwa muracidanaza niva mwicuza mucuza gute hehe kona jewe deje n'igihe uturondera nabonye imana ngiye ndakubonye was like iyi life is not menshi kweke nta ndayitwa nta basi nta nayiguyeko like eske mubona mufise community barundi cyangwa murabwa gose n'abantu batari barundi numva umegatura muri Canada je dirais yuko turarabwa n'abarundi intege n'abatari abarundi byabe niyo nsanga nkunda guha akarorero urashaka uri muri Canada uri umurundi ukaba ufite abagenzi b'abazungu mukorana mwitana
hama bakabona wapostinze ikintu kuri Instagram bon naho waririmbye ikirundi baracumviriza bakumva ati bon waririmbye neza nyine byo gusapotinga umuntu nawe utawo uri kurumviriza ibintu mvuga hama egoje igihe hari abarundi batuzi hari n'abatatuzi yego kandi bari muri Ottawa yego kuko kwa mama abarundi bari muri Ottawa ni benshi cyane sinavuga ngo bose baratuzi no sinavuga ngo bose baratuzi cyane nkamwe aho urashaka bakubame kiba byiza bashaka dem bashaka umame ko uvuga imyaka 2 ni myinshi est-ce que naye ma achievement umaze ndakubaza ikibazo ukorenza ugasubira ko ari ma achievement yabo bayabona mu bantu bakejwe bakora aririmba baga ma achievement yanyu muri seton canke uvuga ati twararinje muri evenement turavuga ati wow iyi evenement kuba twari tuyirimwo yaryoshe kurusha canke indirimbo mwasubiyemwo mukumva ije irusha uburyo ngira ngo original I don't know sinzi ko nivyo bashaka kuvuga ko bavuga canke uvuga nti dads twe twarakuze spirituellement canke mu matwi yacu twarashe gukura mu myaka indwi ugerageje kwevalua groupe yayo novuga nti ego kimwe twarakuze kuko wumvi nk'ubu ndaguhaye ndatweretse nka video y'ukumwe twaririmba tugitangura no kumwe turirimba ubunya novuga ngo nisha kimwe kandi ikindi nuvumenga twarakoze cyane muri twebwe numvumenga twaramaze umwanya munini tutari muri reka tuje kwiyerekana oya reka tubanze twebwe nyine ubwacu twikorere hanyuma tuzogenda hanze mu nyuma sinzi kubibona kuko urumva gufata un group kugira ngo umushobore kuja hamwe handi umusire munwanye handi turi kuri stage umwe apfa kukuraba gutya akakimenya ibya kubwiye bigeze ibintu bizana kwa mbere kuzisanga kwa kabiri byaje ni ibintu mutegeza kuba twavanye gucyane kandi urumva kubera yuko turi muri monde yitwa kame muri busy urumva usanga muri group muri nka batatu ugasanga deja nk'umuhuje amahoraire y'ubuzima ni muri mu bintu bimwe kugira muzoro nk'umwanya wo gukorana kugira ngo muzorinde mushika kuco mushaka gushikako saba mu prendre umwanya munini gusumba babandi bamana sinzi kubibona hari ama group bon sinzi nk'akarorero ngaha mu Burundi hari ama group usanga yaratanguye abana biga muri secondaire cyangwa muri primaire ugasanga hakuja gukina bariko bararirimba donc abonye baramana abonye cyo kimwe n'abandi bazobonana nka une fois les 2 semaines urabibona 2 fois le mois c'est pas la même chose cyo kimwe n'abandi usanga baramanye ugasanga baramana barakorana barasengana umva bama bari gutahana bajya anya resultat yabo yibona n'ingoga bira different n'abantu usanga deja barakuze bari mu buzima bwabo ni nk'uko wewe afite ko dufite ikindi gikorwa dukorana deja urafise ibi bintu byose ukora nanje ndafise ibindi nkora kugira ngo duhure tuzoshike ikintu ya vision iri quelconque dushaka gushikako izo dufasha umwanya munini rero numvumenya ntitwitayeho cyane au départ kuvuga tutireka tushike tuja oziyo y'abantu twarafashe umwanya wo kuvuga tireka sanze tusenge tumenye Imana turirimbe tumenye twige natwe ubwacu kuririmba iyo shaka dufise tubanze twe turi sacrifice bisaba kugira ngo tubimenye yego c'est plus idole ni twara abantu bashaka ko bimvira c'est ans na kumvira 7 ans muga nk'ukuntu bisiguye nibaza ko imyanya twe dufise nka mu disi abantu bari hanze bafise justement abantu bari hanze bafise imyanya nayo setangiye gukora 30 ans n'est pas trop tard bamumenya c'est 30 ans niho bamumenya il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard mubaza ko indirimbo zibiri deje est-ce que I mean mon objectif est hamwe ku produire gose canke kuko even though turafise redemption vs Canada umva bage barabahemukira kuko nabo nyine bari Canada n'afise ni benshi babasohoye indirimbo nyinshi baraduhemukira ko nabumva bo naho baba hanze mbwa barasohora ba producer gose indirimbo kandi bo bari na benshi muri gihugu mvuze ngo umwanya no kubatabonana cyo bibagiye babigenze gute oya twese tuvuga ngo umwanya ngo dufatire oya tuvuga ngo umwanya dufatire c'est plus yuko hari abantu reka ndakwakare hari abantu bahuye bavuga bati tugira dukora iki uratahura turashaka guhura wozi nk'ubu ubunye tukavuga tuti reka twandike indirimbo urabyumva reka twandike indirimbo tujye muri session yo kwandika hama tuyisohore hariho n'abandi bavuga bati reka duhure dutravaye amajwi yacu abo bantu umwaka umwe wahaye umwaka umwe ntimuza gushika ahantu hamwe urabyumva bon sichatse kuvuga ngo tubatravaye amajwi cyangwa ntibagiri magabo ça dépend uyu mwaka mbega nihaye ngira baza b'indemide bivuga n'abakera
baturavaye burya 2009 twakuze tubabona urumva donc biravana na objectif twebwe nimba twumva tuvuga tuti dushaka gushika ngaha mugabo ngaha kugira tudushike kuririmba nka naka ako tuvuga shamuririmba neza urakoze mugabo urumva bivuze yawe ibyo Yeah. twizana Yeah. ntitwabyutse turirimba kurya we Yeah. kandi wumve nk'ubu unye par exemple niho umuntu muri groupe zose uzi usanga bavuga bati uyu unye ari quand même avancé gusumba abandi bose rero ugaca usanga tujye nko twe muri groupe yacu tutari kuri level imwe duca twavansa quand même turavuga ati twihuta turavuga ati bon nimba dushakiye resultat nimba biza kudusaba amasaha 3 kugira tugume ngaho igihe tubishobora tuzaguma ngaho tubishobora hari igihe nkora muri iyi ndirimbo ugasanga umwe biriko biranka kaduga cyangwa kamanuka cyangwa ugasanga harmoni yayibuze gose ariko arayitora cyangwa ugasanga ubunyene ndayiririmbe ndayitora hama kusubiyemo bikaranira kubera yuko tuvuge ko ari nka harmoni nshasha ndiko ndiga sindayimetriza aha ugasanga nk'ubu uni bwa mbere wayimbi ndayisubiyemo umugabo nsubiye kuririmba kandi njya kabiri nkaca ndayibura urumva kubera hajya kuririmba akamamira gusaba kuri concentra ku bintu twinshi rero ko dusanga swa ntakibagiye cyangwa ndakabuze umva bikaca bisaba ati sawa rero ntwicare wanze ukamenye kugira ngo ntituze kumva uriko uratugira ibindi bintu kuko urumva iyi niwayibura abandi bo bamaze kuyitora bari bon ugasanga hariho umwe ariko bitarakunda kumuriza kugira ngo bibanze bikunda yego mugabo ibyo bibera mu marepetition donc ibyo byose umva birafata umwanya byose again bigaruka hahandi uyu mwaka turiko dukora iki turiko dukora iki turiko dushaka gushika kuki ni ikihe kintu dushaka kwimprovinga mukura hehe uburyo bwo gukora amaproje yayo eske muri autofinance amwe cyangwa mufite abandi bantu babafasha aho mayigize no usanga ari abayigize usanga afasha abarinzi babayasengeramwo cyangwa mwebwe mubikora gute twe turi autofinance agana turavuga tuti uyu mwaka nimba dushaka gukora iki n'iki kandi kikaba kidusaba uburyo uno tuzobisengera Imana iduha ubwo buryo hagize umuntu aza kuvuga ati ndakeneye kubahezagira nimba mufite amaproje quelconque ahumva twishima Imana mugabo naho nyene atabonetse turakora muri make abantu bari bazi ko Canada hari groupe ya gospel mu y'abarundi imwe kuva uyu munsi banya ko ari zibiri yego vraiment aho hariho ngira n'izindi stats peut-être kora kumva niba nta twari tuyizi yego ndayemenye juste kora ko wowe waje mu Burundi mais il faut que mwidandaza do il faut que mwicuruza il faut que tubamenya ozi we kare wambwiye ngo ntuze kuririmba twe turabizi siko twe turashaka tuzi kuririmba tutazi kwidandaza wowe nako uzi kudandaza twe natwe tutazi kwidandaza ifore ko muri groupe mushiramwe umuntu abacuruzi ko ndazi ko barafite no muri redemption voice umuntu abafasha kwicuruza bakora amaproje yetu il faut ko murondera kugira ngo ntimuze bararimbira abantu bari muri Canada gusa bashoboye gusohoka hanze ariko hariho umuntu yigeze kumbwira ngo biragoye ngo kumenyekana gose ngo gukora amahanga gusa udataha kuko urumva rero batiko na redemption voice ikomeye gusa ko hari indi yo mu Burundi ngira ngo I don't know kandi batanguriye mu Burundi abantu mu Burundi barayizi kwa public nyinshi iri mu Burundi donc byo muko murakora abaproje hanze mudataha ngo somehow biragoye ko mwoshaka gukora kuri audience iri niniya nacyo nyine birashoboka est-ce que baza ko waratasha ari ikintu cyo gufasha groupe yayo kuko uza kino kiganiro ko warakoze live session ndabibaza cyane kuko hari umuntu aza certainement kutwumviriza abangaha mu Burundi ataratuzi hamace yatumenya iyo ntakora ikiganiro nyine tumenya okay mugabo urumva rero hari iki problème kingana gutya kimeze gutya abantu benshi barimenyekanisha abantu bakamenya ubwo asanga bafite produit makeya bafite indirimbo nkeya est-ce que murateka kudusura indirimbo zindi kugira nimba mukamuronse niyo audience ironkiye mushaka kuronka ikintu muri server ego nk'ubu unye hari indirimbo duheruka gusohora yasohotse le 25 avril 2025 yitwa Akirusengesho niyo indirimbo itaramara un mois ou deux mois indirimbo washaka kugenda kuraba hari n'indi twasohoye 2023 yitwa Bikora nayo nyene iriho mugabo uzi muri iyo gap iri entre izo nuze hari n'andi indirimbo twasubiyemo nyinshi ushobora gusanga kuri YouTube channel yacu aho twavuye amanyu wovuga ngo urabuze icyo wumviriza cyangwa icyo uraba ego
est-ce que mukorera muririmbira audience y'abarundi gushanga mashaka afite biba hanze nkuko yavuze ufite abagenzi b'abazungu gusa eglise musengera mwiri nk'aba Nigeria nk'aba Senegalais nk'aba Portugais est-ce que muririmbira juste audience y'abarundi gusa canke murashamo n'abahanzi kuko ndayivuze ko uvuze ko muri bufite amateka y'ikirundo yego indirimbo tumaze gusohora n'indirimbo z'ikirundi mugabo nk'amakover dukora harimo indirimbo z'icongereza indirimbo z'ikirundi indirimbo z'igifaransa donc dukora yuko deja turi no muri Ottawa bavuga icongereza n'igifaransa n'icongereza cyo tudomina ariko za Montreal bavuga igifaransa hagize umuntu tuvuge wo mu yindi pays aza kutubwira ati muze kuturirimbira canke muze mungirire nka mufashe muri concert kanaka muri adapt turashaka kuyadapta kuko on peut chanter dans les trois langues nizihe ndimi mubona zironka ama views benshi kuri YouTube français anglais kirundi nuvuga ko ari plus nuvuga nta nyiririmbo hewe nyinshi turagira mu Faransa nuvuga sisa icongereza cyangwa kirundi mbwa nuvuga zose nuvuga biravana n'indimbo baba baririmba tuvuga nk'ubunye nimba ndirimbye nk'indirimbo iheruka gusohoka igezweho y'abantu bagezweho yonyine afite plus de chance yo kuronka amahirwe gusumba peut-être uririmbye nk'indirimbo ya kera abantu batazi nuvuga la dépend washaka gusanga ikirundi yose amajwi menshi cyangwa icyongereza yose makeyi nuvuga ça dépend alors kibazo kino kibazo mwese muhari mugabo ntaco kavuga kikubaza n'abandi ngazosoza kibana muri commentaire hari ikibazo nambaza kenshi mu group yaba ya gospel yaba ya secular ati est-ce que uyu murindi mufisa gukorana cyangwa kugatse mutware nka group uzokwamaho parce que amagroup aravuka abantu bakayamenya ejo akaba yasambutse si secular gusa namwe muri gospel birashika est-ce que mwebwe murafise mufite vision z'imyaka myinshi mukorana canke murumva ko muri bon ko umunsi uzagera aho mushaka gutandukana musakora ka solo yiwe kandi maybe nta ntibiterekeho canke sinzi ngene bizogera ngo abantu bavanye kenshi ntibabiryoshe mugabo mwebwe est-ce que muramaze kuvyumvira muramaze kubiganira ko iramutse bishitse muzovyakira gute kuko kenshi bibaye cyane cyane n'abafana banyu abafana bacu basanga bagiye kuri wenda basanga bagiye kuri ugasanga byabaye ibintu by'urudubi muramaze kubiganira Yesu umukiri mu ntango ko niho esanse kubiganira numva umenga deja iyo myaka tumaze numva umenga turigera twibona dutandukanye ni ibintu tutavugana ko cyane rwose ko numva umenga sans ani sans jewe numva umenga ntibikibaye cyane numva umenga ni handi uvuga uti iyi famille naka igizwe na naka uyavuyemo nk'ikiri naka niko numva nobivuga ntiturigera twiyimagina ngo turavanye tugize iki turi babandi ngera hano bavuga ati umwe ari umutse tuzomukurira twese tugenda kugira ngo bagatana mu ndagano ego dukumenga ni kuko turabantu apa yukorana ko benshi ntibavyumvira la base bose aho umenga tuzogumana ni nk'amakupa akiri massage bavuga ati jewe nawe nigufana kuzikana rumeje Juliet nuvuga ndikora cyane mu bintu byinshi twarabanye mu bintu byinshi kandi urumva turabantu turakorana kenshi ni nkuko wowe waba uri kurakora misi yose mugabo c'est pas tous les hari ibintu byinshi ukora wowe behind the scenes tutabona ku makamera numva umenga icyo cyo bifite cyane gose amamama menshi tubanamwo ibikorwa byinshi dukorana turi abantu babona na chaque semaine tukiya dukore donc numva fata les semaines ziri mu mwaka wose mwamba mubona na chaque semaine n'abantu bivuze ngo muraba meilleur ami ego avant ko muba barinzi basange ko muraba bagenzi ego vraiment naho tutoba turiko turaririmba usanga ibintu byose mu buzima bwacu ntimufanike oya muri famille oya en tout cas oya kuko tugeza kumenya amaraso oya okay amene indirimbo kuririmba zarabagize famille ego vraiment ego bon mu kurangiza nashaka uturirimbira indirimbo yanyu abariyo uturirimbira hama ucugira ikintu bwiye swati audience yacu ya Seven Vibes na audience yanyu maze kuba yiwanyu aho mugeze mu matwumvira abantu biwanyu hanyuma hose ucugira ikintu bwiye abagenzi bawe ubu nyine bakikubona aho barakubona ndabakumbuye bari muri Canada bari mu Burundi yego nivyo okay kumenya kuri bagadaza kumenya kuri sanzwa kumenya kuri tuwa uri mana yanje nishimira kumenya kuri shikira kumenya kuri
ciye bugufi je kubirenge byawe je nk'umwigishwa nawe unyigishe je ngundongore mwami kumenya kuri Mana data kumenya ko nisanze wawe kumenya kunyita uwawe uri Mana yanje nyishimira kumenya ko nisikira kumenya ko nzi uwo wiguze kumenya ko nakiriwe mu gikirizo cyawe mu gikirizo cyawe akira isengesho mwami ry'umutima wanje uko nyotewe akira isengesho mwami ry'umutima wanje urakwifuza akira isengesho mwami ry'umutima wanje uko unyotewe. ndabaha link muri commentaire mwene mwumviriza nari nyene baririmba aryoshe yego murakoze cyataye Bon, ndaje amace yahera kubera nagiye kera wumvise amaparole y'inaririmbe gawe aryoshe mbuzi ndagusigurire kwanza indirimbo gituma ayo maparole ameze cyane ikintu kiri behind les paroles de cette chanson twayandikiye hamwe en tant que groupe mugabo ikintu indirimbo misi yose même si yaba ari iwacu turi abantu tuvuga tuti hari igihe Imana iguha ikintu ukumva ati ikintu reka ndagisangire n'abandi mugabo twe turi abantu tuvuga tuti même si Imana yakimpaye ndagisangiza n'abandi nagiye kirashaka kumfasha nk'uko ugiye gusava abantu ifungurwa zo gufungura ntuzi bafungura nawe ushonje ane certain moment nawe uraza gukenera kuziryako urabyumva donc turi abantu dusohoye indirimbo ati iyi ndirimbo naho yoshika ahantu ntishikire umuntu quelconque twebwire ko yadushikiriye uko bimeze kose donc iyi ndirimbo urabona les relations dufitanye n'abavyeyi bose urabizi ko dufite icyo zikora avec les relations dufitanye n'Imana ati good washaka uri umwana uvuga uti umuvyeyi wanje sinomubwira kino kintu urabibona uyu muvyeyi wanje ndatinya ko nomubwira iki kintu mbe nokimubwira agaca atangura kunyibaza ko ibindi bintu canke akanshwanira canke akambuza gusohoka canke akambuza ibi you name it urazi ko ivyo bintu ari certain moment usanga hageze nawe kusenga wumva umenga ya Mana yitwa ngo ni Imana data wumva umenga oya nawe ntibi bintu sinabibwiye Imana mbiye no ibibwira naho iyo cy'impana naho urabibona wa muvyeyi ngaha anya wa muvyeyi biologique ashaka kugukubita ashaka kugushwanira tuba twumva umenga iyo batubwiye ngo Imana ni Imana data birakofeta cyane na yaho rasifitaniye n'umuvyeyi wawe kuburyo aho ugiye imbere y'Imana wumva umenga ugenda wisuganije wiyegeranije umenga ati yo ati ngira cyo ndakubitwa ntagira cyo ndakubitwa iri ndirimbo izakubwira uti mpa kumenya yuko uri Imana data mpa kumenya yuko nisanze iwawe sinze kuza imbere y'iwawe nkaca numva umenga sinza kukubwira ko cya kintu cyananiye sinza gusa kubwira ko cya kintu wantuma kiriko kirangora gukora ukuntu cya kintu wambwira wumva umenga kubera yuko ari Imana yakigutumye umenga tu dois être forte ukacigira ibintu sur naturel yo kubikora ntugaruke imbere y'Imana ubwire wowe uko wiyumva wowe uko uri kubera yuko uvuga uti mbe ni nayubwira ikacubwira ati mbe wagaragije mbe wagize gute ntutahure yuko ni Imana kiva to comprendre uko uri kose ni Imana iza kukwakira uko nyene donc iyo ndirimbo twanditse tuvuga tuti umuntu wese azoyiririmba umuntu wese azoyumviriza
uzumva yuko uri imana yisanze uri umwana wisanze ku mana yiwawe yuko imana itameze nk'awa muvyeyi wawe aza kuraba igisuri kujanya umuvyeyi aza kugira ati nkakwasa amasaha ivyo kurambira n'ibiki urumva ya mana ushaka kumva ati ndi umwana kuri iyi mana yiwanje iguye kumenya yuko umwigishwa wiwe kumenya ivanga kumenya kuri imana data kumenya ko nisanze iwawe kumenya kunyitu wawe uri imana yanje nyishimira unyitu wawe imana irakwishimiye wese I know. uravyumva imana irakwishimiye ikwita ko uri wiwe imana irawoza ikavuga ati uzi n'uyu wanje Akabebe kanje. n'akabebe kanje uravyumva rero nawe iyi ndimo niwayumviriza n'uri karadukurikira wese niyo yayumviriza uzumve yuko imana irakwishimiye imana irakunezerewe tu n'as pas besoin kugenda imbere y'imana ukaba wumva umenga ugenda wambaye costume mbese utegereza kuba uri umuntu ari droit gucyanya Ari perfect. ari perfect mu bintu byose hama beze kuyandika tuvuga tuti akisengesha umwami wacu ry'umutima yacu kunyotewe c'est une prière kubera yuko biroroshe yuko n'umunsi woca mu kintu wozi ukaja wumva umenga tu dois t'éloigner n'imana uravyumva ukaja wumva umenga Nadekonye nakubwiye ko nabihevye mbwa adasubiriye kandi rero uza kumbona gute rero que ça soit une prière pour toi hage tuvuga ati akira isengesho mwami umutima wanje ukunyotewe uwo mutima uzo kwa munyotewe iyo bana uwo mutima imana kese ibe a reminder kuri ko wama wumva yuko uko byaba bimeze kose naho n'umunsi wumva ko uri umwana ejo ntuzosivyibagira ntuzoshishe mu kintu hama uvyibagire hanyuma wisange umenga uri umuvaza mbese ntukiri umwana urumva ego c'est plus ça. Thank you. You're welcome. Natwe biheje kubabwira abafana bacu. Ego. Nibyo ngiriye nari bidashaka kubirenza ivyo wowe. Oya. Wow. Gira rero ubwiye abakorege bawe. Ndabagita abakorege bawe ndabita abagenzi bawe ko nibatwe ari byose. Ego. Murakorana ikigo cy'Imana uzina n'abagenzi bawe ariko kandatwo akumburanye. Ego cyane rwose. Ego. Kubagira ariko ndabishimiye ndabakumbuye kandi ko Imana iri kumwe natwe mu byo turiko turakora byose. Ego. Ozi reka ndagushimira na jewe. Muga nibutsa abantu kuja kuraba indirimbo zanyu. Ego. Kuko l'objectif ni kugira babamenye babumvirize hari igihe usanga indirimbo zanyu ushaka kukiza imitima ya benshi bashaka kumenya muri kino kiganiro. Ndabaha link muri commentaire na pinning. Hama nimba washoboye gukora kino kiganiro ntuza kuraba indirimbo. Ugenda uyirabe uzirabe. Ndashaka kwisanga kuri YouTube channel yacu yitwa The Change Music, kuri Instagram The Change Music. Ndi mushaka gutora kuri Spotify, Apple Music. Ahantu ushaka kumviriza umuziki. The Change Music. Hari agafoto k'abantu batatu. Nimwabone yindi siyo. Nimwabone yindi siyo. Yeah, oje kandi ndagushimire cyane. Ko waje kuturamutsa wakoze nawe. Ishaka dame. Nabwiye ntazosubirayo. Uzatumutashe umugabo wiwe. Uzagusezera ntugire ikibazo. Uzagusezera. Ngire ntibihangana n'imbeho. Oyu yaheze he. Ivyo. Ego pe mu kazuba kameze neza. Nagenda mweporero rero biranze. Ntaco mugabo asiri yamenyera umugore n'umwana wongera mu nzu yo wenyene. Wihangane gose mu Burundi hararyoshe azogaruka azomyirukana. Ngira bigende neza. Ego turamutse abantu bose bashobora kudukurikirana tubashimye ko badukurikiranye. Ego. Abari hafi bari kure mwese. Kawaduhe n'ikiganiro nk'ibisanzwe by'ingene vya kera. Andika muri commentaire uvuga ico wakunze ico wamenye ico cakuryoheye hanyuma umuteye intege uyu mugwi w'abajene batatu bacari bato bazoba intambara nyinshi imbere yabo mugabo n'abasengera mu basengere parce que ushobora byose no duhumeze muyoze madusha amaboko y'Imana kugira ngo mu bihe bikomeye mu bihe bigoye byaduhagurukije tubibandanye kuyikora kuko nta na kimwe gishobora gukora amaobstacle kugira ngo yo sana bariko arakora kore ko habaho n'undi muntu ashaka kumugwa aba nk'umwigisha ashaka kumugwanya ndagushimiye Ozi wakoze cyane wewe nawe Ozi merci wakoze cyane wakoze ku mwanya wampaye ego ndagushimiye cyane sagomezagi amen ego
abatwikanye mwese merci beaucoup Yego. Imana ibahezagire cyane aho utaha mu kindi kiganiro bye bye Bye.